Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ahejeje kwakira uwuserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya umufasoni Elisabeth Pietrobon uwaserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yaraje kwikebanura nyenicubahiro inyuma yuko arangije ikiringo co guserukira iryo shirahamwe mu gihugu cacu c'u Burundi. Akaba rero yashimye ingene inzego zitandukanye zashoboye gukorana nawe neza, agashima kandi ko imigambi itandukanye yarangutse ku neza y'abenegihugu b'u Burundi. Yemeye rero ko ahazogenda hose azovuga neza igihugu nkuko yakibonye ko mbere ahubwo yarakwiye no kwitwa n'umurundikazi kubera ngo yasanze hariho vyinshi yigira ku barundikazi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yashimye uwo mushitsi ingene yakoranye n'inzego z'igihugu amwifuriza kuranirwa mu mabanga agiye kubandanya. Akaba rero yashimye n'ingene ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ririko rirakorana n'inzego zitandukanye z'igihugu mu kurangura imigambi iramira bene gihugu.